na gute niyibonye gute biraryoshe uraryoherwa kuko uba ukoze ikintu abandi batari bespera kuko ndibuka mvuye muri Vitaro narabwiye mu president yari ahari yitwa Evariste Mukurarinda je ndagiye muri Top Junior kuko muri Vitaro nari umuhaju ndagiye muri Top Junior kuba principal acarana nkwenga ngo ujye equipe mugiye kwimaramaza ngo uzokwica izina ryawe ntabwo ati Hello turabanje cyane gose bakunzi biteleviziyo Kaza Design TV ndacane cyane mu biganiro Sport Show kuri no munsi rero tukaba tubafite ikiganiro turi kumwe n'umushitsi ariko kuri mikro ya mbere muri kumwe na jewe kikimakwita musaze munyere kuri no televiziyo ariko mu butumire nawene ndamwakira ndamuha n'ikaze atako anidondora anatubwira muri rusango wariyo karibu cyane murakoze kuntumira ku butumire mwampaye Jane twasahau Paris Latino abandi umumenyereza wa Club Vitaro kipe muri première division mu Burundi tukaba duheruka gutwara championnat yo mu Burundi Primus League nibaza ko hanini ari ivyo yego murakoze ni Paris hariho benshi bashobora kuba kuzi mu vy'umupira w'amaguru miguyo aciyemwo kiri umupira w'amaguru sukuva gushaka kuko wabaye mu coach utakiye umupira w'amaguru ariko mbega nyuma yo muri carrière yo gukina umupira w'amaguru icyagutumye ucuja mu byo kumenyereza kandi abakubona barumenga bacari muto kugira ngo ubijemwo byavuye kuki niki cyabigutumye carrière ya football yari ihejeje kurangira amana ariko ndiga amashuri ya université cyandonka novuga umu instructeur yitwa Dominique nawe yanterefonye ko yarabaye mu coach wanje muri equipe nationale arambwira ati ndakeneye yuko utangura kwiga ivyo kumenyereza ati kuko nararavye ndavye ngene ukina ndavye ubumenyi ufise mu kibuga abandi bana bubaha ubwira icuba mariye mu vy'umupira w'amaguru mu bwa mbere ntangura kubona umengana ibintu bigoye muga mumaze kugenda ndiga nca ndabikunda rero ndaca ama licence gushika kuri ino saha rero niho naciye mvuga nti kandi abigumemwo kandi nasanze ari akazi karyoshe kuko nkora ibintu nkunda cyane yego mbega Paris yo bayatanguriye hehe kugira ngo dushike muri Vitaro tubyato naciye muri iyi migwi kugira nshike muri Vitaro naraciye mu migwi itari mike duhereye mu migwi yo hasi y'abana bato hari umugwi witwa Prince Louis narawufashe uri muri 3e division turakora na saison imwe mu nyuma naragiye no mu yindi equipe yitwa Ramba 3e division nyene ayo renda yikoramo gihe nibaza ko ari umwaka umwe hama mvuyeyo nca ndagenda kuba umucoach adjoint muri Vitaro hari Yaounde ico gihe bari basigaje match zikenya kugira baheze saison ca turakora n'indi saison imwe ca ndavayo mvuyeyo ndagenda muri Bumamuru ndakora muri Bumamuru saison imwe turatwara na Coupe du Président mvuyeyo niho rero nagaruka muri Vitaro ndagaruka hari coach Mayiro niwe yari coach principal General Muaju haciye iminsi rero duhejeje match zibiri za mbere niho baciye bampamagara muri Top Junior kipe yo mu Kayanza bavuga ati reka nanje ngende mbe coach principal mpime experience ndabaho ngeze niko kuyifata rero duheza turabakane Vitaro rero icasubira ampamagara bavuga ati ubu turashaka kube principal wacu niko rero guca mba mu mwaka uheze principal turakina duheza turabakane baranyongera ubundi mwaka turasubira turabandanya nawe duhejeje turabambere mbega watubwiye ati naratanguye mu bakiri bato 3e division za Prince Louis za Ramba hariho bamwe iyo batanguye kwinjira muri yo carrière yo gukoca muri ivyo
muri ivyo vyicaro bahura ibibazo bikomeye mbega wewe ukibijamwo nta bibazo wewe nabo ku buryo uvuga uti je nganda bivemo si ivyo wanje nivyo benshi baradebukirwa ko usanga arabivuyemwo mugabo nakubwiye ko ntanguye kwiga nkabijamwo naciye ndabikunda cyane kuko nasanze ari ibintu biryoshe ni ibintu nkunda ni ibintu nabayemwo kuva nkiri muto ibibazo ntibibura kuko urahura n'abana baba bakiri bato ntumukankamira uba ukeneye kumukundisha umupira hari n'igihe duhura n'ibibazo vya materiel ugasanga ufite umupira umwe utobotse mugaca muri ivyo mukora canke ugasanga bamwe ntibaje kubera adebukiwe ukagerageza guca nk'iwabo ukamubaza kuri usubira umwankuraje ni ibintu bisaba umwete cane cane muri ayo ekipe y'abana bato bisaba kwihangana ukabatahura kuko hari igihe akubwira ko ari hakiva ku ishure ari mu mbuza amashure biragusaba kwihangana kandi ukabama iruhande ukabereka ko ari bisanzwe batsinzwe ntubashavurire ubereke ko ari umupira ariko ejo butezwa gutsinda watubwiye yuko muri iyo migwi umaze kuvamwo muri Ramba waciye uronka iyo opportunity yo kuja muri Vitaro ivyo si ibintu bose bishikira ko wumva utashoboye guca mu vyene bicaro vya kabiri ushobore kumara igihe kitari gito ari benshi bishikira wewe nigiki catumye ushobora kuva direct muri 3e division ugiye muri Vitaro vyagenze gute muri ico gihe muri ico gihe Yaounde yaranze nk'ikina umupira kandi hari havuyeyo na coach Francis hari ingingo bari mu Rwanda arambwira ati reka ndakumubwire ugende iruhande yiwe kugira uronke experience hakiri kare amanda mvuganya na coach Yaounde arambaza license maze guca arambwira ati okay nuzi iruhande yanje dukorane aranyemerera mu opportunity ama turakorana nibaza ko aha nashoboye kuhakura experience atari nto nuko vyagenze sinashoboye guca muri 2e division nagize ayo mahirwe yo kwegera Yaounde hakiri kare uratubwira ati muri Vitaro kuri kumana Yaounde ni umwe kabisa tuza afite amateka hano iwacu mu Burundi cyane cyane mu gwa Vitaro uratubwira ati narashoboye kuhagira inkino nkeyi mu nyuma nerekeza muri Bumamuru ico bacatumye Paris ava muri Vitaro muri ico gihe muri Bumamuru cari giki ico gihe barahinduye staff bazana abandi bakoca twe batubwira yuko atamusaruro twatanze ico gihe nari kumwe na koca Yaounde na Amidu hama bazanye abandi bakoca censhi ngenda muri Bumamuru haca haza koca Olivier Mutombora carafata Vitaro jewe nanje nja muri Bumamuru ni nabo twanahuye muri demi finale hama turabakuramo tubona kuja gukina na Frambo match ya finale tutsinda 3-1 rero ico gihe urumva ni shoya ya komite yatumye gira ati reka duhindure staff aba baharingira ngo nta musaruro tubabonako yego Paris yigeze kugira amahirwe nkuko yavuze ati gusura muri Vitaro bavuga ati nagaruke nkuko wari ufise abakuzi bazi kahise kiwawe mu nyuma uronka amahirwe yo kuja mu gwa Top Junior wari uvuye mu cicaro ca kabiri utangura umeze nabi ariko umaze kujamo ko wavuze ati nari numva ko ngiye ahantu kuba principal ariko tubona biraguhiriye vyoba vyagenze gute kugira ngo uronke umusaruro nkujya mwiza bivaye naho wari uvuye sinovuga ko wari ufite experience sinini ya cyane ariko wakoze bimwe abandi badakunze gushobora cyane nkishika muri Top Junior nasanze ari equipe iri ya nyuma muri Primus League yari equipe ya nyuma hama ncangira amahirwe ndonka trêve ya 2 mois umba 2 mois candaronka ingene abakinyi dukora bakamenyera ivyo jewe nshaka bakantahura bavuga ati nkeneye ko dukina gutya nkeneye ko dutezwa gukora gutya numva chance naronse ni ya 2 mois twarashoboye gukora même les matchs amicaux hama ndabona yuko equipe kabisa nshobora kuyimaintainer no muri Big Four dushobora kujayo hama turakora birakunda nibaza ko chance naronse n'umwanya twamaranye munini turi kumwe nabo ndiko ndabatahuza ivyo je nshaka ko dukina
ariko uwo umaze kubibona we waciye wifata kuko muri ico gihe wari ukiri muto ndavuga mu kazi kubona ko ushobora kuronka Big Four muri Primus League we waciye wibona gute? Nibonye gute biraryoshe uraryoherwa kuko ubukoze ikintu abandi batari bespera kuko ndibuka mvuye muri Vitaro narabwiye mu president yarahari yitwa Evariste Mukurarinda je ndagiye muri Top Junior kuko muri Vitaro nari umuhaju ndagiye muri Top Junior kuba principal acarantwenga ngo ujye equipe mugiye kwimaramaza muzokwica izina ryawe ntabwo ati ntaco kino risk yari nari reka ngende mpime ndabaho ngeza kuko naguma ndi mu kwaha kundi sinzopfa menyekanye rero nibaza ko mu nyuma narabimwibukije aratwenga avuga ngo sinarinzi ko bishoboye niko rero gusubira kungaruka navuga ati ahubwo wonkereye kuba principal muri Vitaro sinarinzi ko bishoboye kaza ati kuko Top Junior twabona twese tuzi kwizokoroka none era abantu hereje ico gihe menga Vitaro hereje ari indwi nimba atari 8 yari 8 umenga yego baragushimye barabonye ibikorwa ukoze bavuga ati burya wa mwana twarekura akagenda hari ico yodufasha ko tubona umenga uwiswe Yaounde ariko arakura afuma babasi abafasha uraje muri Vitaro ariko cette fois bavuga ati nkagaruka muri Vitaro nze ndi principal ico kintu ukibasavye bobo kukikwemerera cyaroroshe canke byaragumye? Sinanibe basavye kwanza wanashaka nibo banyirondereye barantelefona baransaba ati uyu mwaka uza twene uzove muri Top Junior uze muri Vitaro hariho abantu baba membre bamwe banyegereye babagenzi barambwira ati turagusavye tugarukane izina rya Vitaro kuko kwa muri mu bibanza vya nyuma ntibibereye tuyiza ari equipe y'ibikombe ndababwira ati nta kibazo reka tuvugane hama turicara turavugana turagira contrat ya 2 ans ndababwira ati nta kibazo mugabo just ndabemereye kuba igikombe ndabemereye kubashira ibibanza bine vya mbere kuko naho nkifata umugwi izonsaba kwikonsantra kugira nkore mugabo mwaka ukurikira ahivye ibikombe turashaka kubiyaga mbega iyo self confidence office yo kuvuga ati jewe mu nsaba ibi hamukabishika ko wubikesha iki nk'ivyo? Mboje nibaza ko hanini nararaba nk'abakinyi mba mfise nkaraba n'akazi dukora kuko naravuga ati ndazi izindi equipe abakinyi bafise natwe nabo dufise kuba ikibanza ca mbere biragoye reka tukore abo zonsigarana abo tuzogumana mu mwaka uza bazoba bamaze gutabura filosofi yanje nibaza yuko kuronka umusaruro wo kuba wa mbere birabishoboka ahanini kenshi yugumanye equipe naho utagumana presque equipe yose ukagumana memera moitié abandi baza bakurikira babandi biragufasha rero nico novuga ati niho mvuga ndashobora kuronka umusaruro mugiye ugumye uhindagura nta musaruro wigira uronka. Paris saison novuga yuko amaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 saison ya mbere arabahaye ikibanza ca 4 arashitse kuco yabemereye mbe muri ico gihe saison ikurikira tukunze kubona ngaha mu Burundi abakinyi barafise kunshinga ngo gusanzara ariko hari abakinyi baburonka ama opportunity kugenda mbega muri Vitaro vyagenze gute kugira ngo ushobore kugumana abakinyi batari bake muri saison ikurikira? Nabakinyi novuga ko baryohewe n'ingene twakoranye zarabaryoheye bashoboye gukina umupira batahora bakina bamwe baraboneka turavye ba Freddy ba Alfane ba Prince abakinyi uvuga ati bavuze ati oya nta handi dushaka kuja reka tugumane n'uwo ko ari waduhaye umusaruro mwiza atumye tumenyekana muri equipe nationale bakaduhamagara tutari bwahamagagwe kubera ikinone twoja mu zindi equipe harabagiye harabakinyi bagiye novuga nk'ababishaza mugurabona turaze nka saison herutse gukora bishaza ukaraba nk'izo ba Fred nabo bakoze ucubona yuko bitandukanye yaramanutse niveau mugabo mba sinzi ko ari kubera atakoze canke ari kubera yahuye n'ibindi bibazo bitandukanye mugani nibaza ko abo twagumanye n'ubu bafise ntuziri hejuru kandi nziza cane. Uragiye kuri saison igira 2 mbega ko wari wemeye gutwara igikombe basi ikintu coroshe umaze gutanga iyo saison igira 2 ndavuga kuri iyo contrat yiwawe nta pressure wageze uvuga ati mbe basha nemera burya nzoyoba mu kazi kose nuko urumva
pression ntayo ishobora kubura deja yuko urarondera igikombe waracemeye imbere y'abajournaliste imbere y'abafana imbere ya komite ukemera ukabivuga pression ntayo ubura ubwo muri concentre chaque match uvuga ataha mfumamfa umva rero pression ntayo nabuze mugabo kuyisirimonta nico cari gikenewe kandi baza ko vyagenze neza umugwi wa Vitalo nivyo ni nakubwiye ati ntihabura utugora ndoshobora gushika bona yuko avuga ati no mugwi wahane Bujumbura waherutse gutwara igikombe kera wewe kubw'ivyo nizihe ngorane wahuye nazo muri iyi parcours ndavugana cyane cyane muri no championnat nyamukuru wabonye ati ibi vyarangoye kabisa ingorane nini ni question ya materiel novuga ati kubura ikibuga ko uravye ahantu dukorera kuri Tempete ni kibuga kitameze neza naba oblige missions kubwira abakinyi ko dutezwa gukora kuri centre technique tugatangura 6h du matin umva 6h du matin bigusaba kuvyuka 5h pour tuba dukeneye ko umukinyi aba yaryamye akaruhuka neza ubwo urumva kubera kubura ikibuga ntashobora nari mfise natezwa kurondera ikibuga kuko ikibuga nibaza ko ari ikintu gikomeye ico tuvuze ni ca entraînement ubu naho ntitugira ikibuga i Bujumbura dusaba kwideplacer chaque match umva harimo fatigue harimo match ya ruguru harimo match uvuga ngo ibere hafi ibere Uganda umva harimo akavoyage agatraje katari gato sibere Gitega hariyo urazwa na Musonga ati twayakiriye twebwe Gitega haragiyemo fatigue yo kubura ico kibuga twakirirako dukorerako entraînement kuko imvura yaguye Tempete ntushobora gukora umva biragoye nivyo ahanini ngorane twahuye sino muri rusangi nibaza ko vyagenze neza ko abakinyi ari mse bari discipline nibaza ko ari naho twashoboye kuronka umusaruro ko yaba bari abantu bari indiscipline 5 ntibari kuvyuka yego hari ico mbe warasavye uburongozi kugira ngo iyo discipline iboneke ndetse twabonye na Paris muri Vitalo abakinyi bagiye barakomereka cyane gose hoba byatumwe n'iki ico nasavye abarongozi kandi nibaza ko gushika kuri no saa 5 umukinyi numwe yidoga nabasavye yuko ikintu bita salaire cyo kwama kiboneka ata hageze kabisa ntibabatevye kugira ngo babe frustre prime de match barabahaye akwiye bayaguhajyanye n'ugiheza gukina arandi ma equipe usanga maze 2 semaines kusanga bari mu madeni y'amezi ya salaire narabasavye ati ico kintu ni mwakinkorera nanje nibaza ko umusaruro uzogenda neza uko umukinyi mental mu mutwe atameze neza umva harabafise amafamiye batafunguye canke atarisha inzu biramugoroga mu mutwe ugasanga inje muri match atahari muga mu gihe bameze neza atakibazo nibaza ko nahanini nico nasavye ama bigenda neza ama question y'ama blessure hariho ibintu abantu banegrija surtout muri préparation foko mukora physique bagakora bakamera neza kuko kwakimira kwa mufisa ama match menshi ni ama blessure aziyogere utateguye umubiri hakiri kare ama blessure arahaba ikindi naco no kurekipera mu gihe mwaje gukora iyo bakinyama match akomeye narabaronderera ibintu by'amabarafu nkabashira mu mabasa canke la veille match bari muri lokali bose bakinjira mu mabasa kugira ngo ni nka massage mubiri ntaronka blessure facile ego mbega nta ntambamye wagiye uraronka ndavuga mu gihe c'ama match ndavuga mu kibuga nyene uretse hanze y'ikibuga mu kibuga par arbitrage handi nta cyane ivyo nta ntambamye nini sur arbitrage n'abantu rifo kubatahura hari gihe bibaza ni ibintu bibiri nta umenye igituma biba vyashitse hari gihe abatari atabizi neza ugasanga arabavugirije amakosa atariyo hari gihe yihenda naho ababizi ugasanga avugije amakosa naho natariyo gusa nta kindi novuga ngo baba yatwivye sinibaza ko biyiba kuko sinaza kuba cabazanye oya nibaza ko swat ari kwihenda canke ari manke ya kubimenya experience canke competence sino nibaza ko
nico conyene gusa ari amamatch nk'abiri atatu vyagiye birashika. Twarabonye umugwi wa Vitalo muri phase aller kuko Vitalo yafashe nk'ikibanza ca mbere nyuma y'amamatch nkane gutyo yitsimbatarayo kabisa. Tubona ariko Vitalo umusaruro bamwe bawubona ko iri mu kibanza ca mbere ariko ku busatirizi tukabona ibitsindo sikirenga muri Vitalo. Mbega vyatumwe n'iki nk'umumenyereza we? Ahanini si question ya Vitalo gusa, nibaza ko ari question yo kwisi yose. Abataka ubonye vraiment barabuze cyane gose mu equipe menshi. Uravye nk'ama equipe make usanga atsinze ibitsindo 4-5, kuko sinzi gituma biriko birashika. Mugani nibaza ko no mu Burundi uravye ndakubaje ati mwataka wemera ntushobora kubushoka kumutora ubwo nyene. Nibaza ko ni kibazo c'isi yose. Abataka bariko barabura karema. Nibaza ko swat ari amasysteme ahinduka, abantu bakamenya kudefanda, bakamenya kuzibira, bikagorana kugira abantu bashobore gutsinda facile. Masino si kibazo ca equipe yacu gusa. Yego. Mbeho uri kuraraba equipe yiwawe ico bacagufashije cyane kugira ngo ushobore gutwara igikombe. Hari umuntu avuga ati nari mfise attaque nziza, nari mfise milieu nziza, cyane mfise defense nziza. Kubwawe ico ubona cyo bacaragufashije cyane gose kugira ngo utware igikombe ni? Nibaza ko ari sinovuga ngo ni defense ngo ni mediane ni attaque, oya. Ni equipe yose. Equipe yose twe twari sude, twarataka tukadefenda twese. Ego sinovuga ngo ni côté defense mediane kuko bose baritanga. Twaragenda tukagaruka twese tukabona kugira equipe. Nta numwe yavuga ngo ndi hejuru y'uwundi ngo je sinkurikira ngo umupira watakaye ngo ndahagaze, uhagaze wanje usohoka. Urumva ko bwawe icagufashije kugira ngo utware igikombe, watubwiye ati abakinyi twarashoboye kugumana abatari bake kandi barashoboye kunyumvira ivyo nababwira vyose tukabikora kandi bose twasinyira ku mugozi umwe. Ni muri Vitalo Paris twabonye havuzwe cyane. Nivyo ni collectif baba bari hamwe bose, ariko haravuzwe cyane umukinyi witwa Kesi Jordan yaje ku nguvu nyinshi atsinda ibitsindo. Mbere ya Kesi Jordan hari ico wowe warafashijemo kirengeje uko yarasanzwe ameze? N'umukinyi mwiza, n'umukinyi akiri muto, n'umukinyi twarakurikiranye ko no muri Musongati yakina neza. N'umukinyi novuga ko ego ico novuga twamufashije, twaragerageje kumwereka ngene yokina, ngene yo kwameliora kugira zaratsinda, n'ingene yo kwiplasa. Mugabo naturellement n'umukinyi afise talent nziza. Nibaza ko yari gukora gusa misi yose tukamama hafi, kuko imyaka afise imyaka y'abadolescent arigiye usanga sivye nka entraînement nkamwicarika nkamuvugisha, kuko nibaza ko abantu bafise amatara nkajya ifoko bama bakora, kuko bo kenshi mu kibuga birababera facile kwera imine wiwe n'ibintu bisanzwe, gutsinda n'ibintu bisanzwe. Ico twamufashije hanene twaramweretse ati ufise umupira aha ntushobora gutangura kwera imina ugatera mu igori canke ukiplasa gutya amakufra tukayatravaya kuri entraînement. Nibaza ko ari ivyo techniquement placement mu kibuga na conseil imisi yose za buri munsi kuko aracari muto. Twageze kumva tukiri kuri uwo mukinyi nyene yuko yashatse kuja kwirondeza ahandi kandi n'ibintu byumvikana, ariko mu nyuma ntivyagenda neza. Mbega muri ico gihe wewe nk'umukinyi wari ufise umakunze kugufasha gutsinda ibitsindo bitari bike, akanagufasha kuva mu match akomeye, nta hungabana muba mwaragize mu mugwi mu gihe yaragiye kwirondeza hariya mu gihugu ca Mozambique? Kugenda n'ibintu bisanzwe kuko umukinyi wese yavuriwe nta muntu yo muhagarika. Ariko ihungabana je hanini ntivyankoze ko kuko nibaza ko agiye ahubwo twatsinze ama match menshi. Sinzi ko mwana biromasa twatsinze ama equipe atari make, za Musongati hose ntiyarimwo, za Flambo ntiyarimwo, n'ama match twatsinze adahari. Nico gituma navuga nti reka genda pime, kuko ntawo muzibira nawe kuvuga ati naragize yego nariyumvira ati none uzosubira kuzaransendera ninde. Muganda avuga ati ivyo
si tennis ni equipe ya football abandi bariho umugabo aboneka uwundi apfuye nuko Paris rero muratwaye igikombe kimwe abantu bose babibona bavuga bati nukuri uyu mugwi wari ukwiye gutwara igikombe kuko warabikoreye bujya kuva mu kibanza ca mbere gushika nakubwiye ati match zine za mbere ukaca ugifata gushika uheze championnat ni ikintu kidakunze gushikira benshi ariko tubona Paris aratwaye igikombe ibintu biryoshe cyane gose muri Coupe du Président tubona Paris ntariko arahorasha kuko hari imigwi itandukanye ishobora kuvuga ati nshira inguvu ngaha ahanda hareke kuko mbona ngaha bishobora kwanka mbega wewe ko twabonye ushira inguvu hose bihagukundira byagenda gute ivyankundiye cyane kuko murabona ko muri Coupe du Président naciye mvamwo mugabo naho nashizemo inguvu navuyemo nagerageje viremo mu gice gishiri cyane mu demi finale nibaza ko ni biya discipline y'abakinyi ni ya solidarité ya comité ni ya solidarité y'abafana ni ya travail ya staff nibaza ko ahanini ari ivyo ata indi secret ni kwa kundi gutahura ko dutezwa kubandanya twarondera ibikombe byose naho bitakunze mugabo ndizera ko igikombe ca Nkuruziza Cup naco tuzokirondera turabe twokizana uratakaje igikombe ca Coupe du Président nivyo birashobora kuboneka ati abakinyi nivyo bararushe biragorana mbega mu barongozi abantu babakunda ibikombe nta gashavu kabonetsemo uvuga ati kutitakaje igikombe n'umugwi ariko nubwo n'umugwi wa Flambo kandi tuzi ko ari mu gukomeye ariko uvuga ati gute nta gashavu kabonetsemo oya hani nta shavu ryabonetse kuko barabonye match retour nyene twayikinye twararonse na penalty turayihusha barabonye ko twakoze ibishoboka twari determiné abakinyi bakinye neza ama occasion menshi amapoto ntibashavuye cyane bagize bati mwari mwagerageje no kuri ntitwobata ku muhari tuvuge ngo vyagenze ngo ntimwashizemo inguvu mwazishizemo mugabo Imana yacaguye Flambo barabitahuye n'abantu batahura kuko barazi ivy'umupira bayibayemo kuva kera nta shavu no kuri novuga ngo barabishaka nkuko twese twabishaka mugani vyakunze ariko nta gashavu kagiye mu ndongozi Paris yari yemera avuga ati mu bikombe bitatu bihari bibiri byo nzo bitahana hasigaye kimwe tubirindire canke tuvyitege tugiye kirondera kabisa tuzokizana muri saison zibiri za Primus League itandikaniro wabonye muri izi championnat zibiri ndavuga l'année passée n'uyu mwaka ryo baririye l'année passée nibaza ko abakinyi benshi barashoboye kugwa hanze kubera ari abakinyi benshi nibaza ko turavye nk'abavuye muri Bumamuru abavuye muri Vitaro benshi barashoboye kugenda mu Rwanda abandi Tanzania par contre ndavyi saison mbona umengo nta bantu bariko baragura abakinyi bavanga mu Burundi benshi sintahuri gituma mugabo canke ngirane yaragera bo tushobora kumva bagiye ngaba hanini nta difference no vugirenzi hari ariko iyi par rapport na saison yindi heze nibaza ko championnat je yanyoroheye yaranyoroheye cyane par rapport ya saison iheze kuko ziheze Bumamuru kabisa yarashoboye kuturusha gose kandi yari bisaba abakinyi beza raba bose baragiye ba Kirongozi ba Aruna ba Shassir yari bisaba abakinyi bari expérimenté bafite expérience uravye le niveau en général ya championnat kuri izo saison zibiri la différence hari yubona sinini cyane mugabo nibaza ko yarane passé ho bari mu différence gato yo bari hejuru cyane par rapport yi ndavye kuko bisa sikirenga cyane isama equipe uvuga ngo yarateye ubwoba ngo yanaya apart Flambo je nta indi equipe nabona yontera ubwoba yego no kuri hari kiboneka bivuga ati ro championnat ngaha mu Burundi hariho urwego kana kitarashika ko bakiri hasi wowe ku bwawe nk'umumenyereza
ubona ko huko iki kugira ngo lo niveau ya champion ngaha mu Burundi iduge ije ku zindi niveau z'abandi muri Tanzania mu Rwanda aho kuba nk'iki n'ibintu tutarinda turaca hirya no hino n'uburyo ni roya sponsoring il faut ko ama equipe afatwa n'abantu bafise uburyo kuko abakinyi bacu ngaha apfa kuvyura umutwe mu Rwanda kubera bafise uburyo bamutwaye muri Tanzania kubera bafise uburyo abagiye ntushobora kugumana abakinyi ngaha imyaka 2 3 4 5 akiri kuri ya niveau baba bamutwaye nibaza ko abantu ama entreprise ama societe yofata ama equipe mu mugongo inzego zo mu Burundi zikabishigikira kugira ngo zigahimiriza ayo ma entreprise n'ibiki kugira ngo u Burundi championnat yaho gire niveau iri hejuru kuko nta ma academy tugifise kuko equipe biratugora kwijera ntihojera abana bato ujere n'abako Ego mbega Paris yarashoboye kuronka amahirwe yo kuja mu gusaba gw'intama mu rugamba nk'umukoca koca adjoint wa Etienne Ndayiragije gutegura imikangara izokina CHAN aho wavyakiriye gute had experience yuko uragwa muri kino gihe Ego ko kuja mu mugwisere kuri gihugu ni ikintu gikomeye ni ikintu ni experience ikomeye cyane kuko uvuye mu by'amakrebo ugiye mu by'igihugu urumva ni ikintu kitari gito experience ikiraho abandi ko turakorana na coach Etienne amaze gukora mu ma championnat atandukanye amaze gufata mu gwiserukira igihugu wa Tanzania Ego experience iriho turiko turiga tubandanya twiga nibaza ko ari ikintu ciza mugabo sinovuga ngo baramaze kunoma kuko turacari ko turaduhamagaye kugira tuze turafashanya mugabo nibaza ko aracariho ivyo turindiriye kugira ngo twemeze yuko twamaze kuja mu gwiserukira igihugu mbega hari hakabazo bamwe bavuga ati kubamenyereza abo ngaha mu Burundi nka 80% y'abamenyereza nta sezo zibiri bakubita muri equipe bakiguma muri equipe byo biva kuki kuri ivyo hano mu Burundi ni bwa buryo nyene mwe bava ku bakinyi canke ko twabonye muri ino sezo hari abamenyereza benshi birukanye mu migwi ivyo bivana na komite w'umugwi no mumenyereza kuri contrat bavuganye fana n'ivyo abayemeye ari gihe atabishikanye bavuga ati duhindure contrat ubundi nawe gasaba ati tugumize yayindi ugasanga kenshi rero ntibumvikanye umwe bavuze ati we nugendere nta musaruro waduhaye canke ubundi nawe akagira ati reka je ndagiye hari ahandi bandondeye kuko natanze umusaruro mwiza ugasanga baramuhorondeye mu kindi gihugu bamuhaye andi mahera ugazibona aragiye canke komite ntibumvikane ikaba muhinduri bivana kenshi ahanini na contrat bafitaniye nuko Paris imbere yuko turangiza Paris numwe mu bamenyereza hano mu Burundi nko kwatubwiye parcours yiwawe ni bake bamaze kugira parcours nk'iwawe kuva 3e division uja première division umwanya muto ukaba utwaye championnat yo rwego rw'igihugu ni championnat ya Primus League mbega nkuko nabivuze atamenyereza batarambira muri championnat mbega Paris azobandanya hano mu Burundi cyane cyane muri bitaro cyane sinzi hari ma offer amaze kuronka sinzi ama offer turamaze kuvugana n'imigwi imwe mugabo na Vitaro nayo nyene twe turavugana kandi nibaza ko noshima kuguma muri Vitaro kugira ngo nshobore gusohokana equipe hanze y'igihugu tugira izo experience zindi kuko iyo usohotse nk'akanyoni katagurutse nikamenye ubwiza iyo udasohotse ntumenya ivyo ahandi uko bimeze kenshi rero tuba dukeneye iyo challenge iyo uri umukoci urakenera iyo palmarès urakenera iyo CV usohokana equipe si ikintu ca bose nibaza ko bigenze neza tukumvikana neza na Vitaro nzoguma mu mugwi wa Vitaro Yego Paris nk'umukoca gushaka igikombe wafashijwe n'abatari bake abarongozi abafana n'akayikaja mu Paris yobwira mu barongozi ndetse n'abafana banamufashije kugira ngo ashike kuri iyo ntama ijambo ryo novuga ni ryo gushima ndashimira indongozi uko twakoranye twumvikana byo nabasavye barabinkoreye neza
nkongera nkashimira abafana n'abantu batigeze batebukirwa kuko izi ngendo twafata zose bama bari inyuma yacu nibaza ko uwo mutima nasanze uriho muri Vitaro no basaba kutohava bazokwame bari inyuma yaho bashigikira umugwi bashigikira abamenyereza bazoba bahari bashigikira abakinyi babafate mu bwongo babame inyuma kabisa nkuko babikoze muri uyu mwaka uheze. Nuko tugushimira cyane gose koca ko waduha kanya. Yego murakoze cyane. Nuko bakunzi aba televiziyo Kazadian TV tubashimye cyane gose kuno mwanya mu kiganiro Sport Show, ariko nimba hari ico wabufise kibazo ubaza urashobora gucandika muri commentaire kugira ngo dushobore kuza tucishura canke koca Paris ashobora kucishura. Murakoze cyane gose mugira mwamubahwe Imana ibahezagire.